Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Aka ni kakanya keza gukurikirana ikiganiro canyu ca Look Sport mushikirizwa na Look Media. Nkuko musanzwe mubigereye ni jewe muri rwasumbije niko ndakibashikiriza turi kumwe na mugenzi wanje Alois Nongozi. Reka tumuramutse. Reka nari ndakuramutse Nedahde, reka ndamutse n'abakunzi ba Look Media, bakunzi b'iganiro ca Look Sport. Ndazi ko muba muri benshi cyane mudukurikirana ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu. Ni weekend habamwo inkino nyinshi zigiye zitandukanye, haba umupira w'amaguru, haba muri basketball, haba eka no mu yindi mikino igiye itandukanye. Ni weekend tugenda tuba dufise n'umwanya wo kwiruhura gatoya tugenda kuzikurikirana. Ni muri weekend mu Burundi habaye inkino zigenda ziryoshe cyane gose, aho habaye classic yahuza equipe y'Urunani na equipe ya DYNAMO, aho Urunani rwagiye ruvyifatamwo neza, turabirabira hamwe. Ni muri weekend nkuko twamye turabivuga habaye classic igiye ikomeye cyane gose, classic yahuza equipe y'Urunani na equipe ya DYNAMO, aho equipe y'Urunani yashoboye kuvyifatamwo neza igenda itsinda equipe ya DYNAMO ku manota 60-52. Loris, mumenyesha amakuru y'inkino wari washikiye kuri kida kibanza, ambiance twarabonye ku bantu twako turabikurikirana, ni ambiance yari ikomeye cyane. Ama equipe yose yashoboye kwitabirwa n'abafana nkuko bamwe babikora. Performance ku ma equipe atandukanye niho twohera, wayibonye gute? Ikintu wanzovuga ko ndibuka ko ku munsi wa gatanu tuko turavuga match na match na DYNAMO, nari nigeze kuvuga kamwe ati aka kantu kozana deba ikomeye mu gihugu, kuvuga ko match na DYNAMO ni imwe mu evenement sportif akomeye hano mu gihugu cyacu, nimba atari ya mbere. Jewe ku bwanyu mvuga ko ari ya mbere muri aka kanya, ni ya mbere. Ndavuga ati match na DYNAMO ni evenement sportif ikomeye mu gihugu cyacu mu Burundi. Nyaza ko ku munsi wa gatandatu byarerekanye ko antuka sinabishi, antuka ndafise rezo ku bice 85-90 kwijana. Yego, yari match novuga nko tutari tubizi, match na DYNAMO imyaka 3 iheze, ona ko abari match iri kuri niveau hejuru, igenda cyane iguma iduga ku mwanya ku mwanya. Uno mwaka hari ingingo zari zigeze gufatwa na FEBAB sezo igitangura, aravuga ati turagabanije abayitranje bazoza muri VBA, turagabanije ibinini. Twarabonye imigwi paraporo mwakweze umuguru nane wari wazanye bakinyi benshi babayitranje bakina saison régulière, apana muri playoff. Kwasi yakinye saison régulière yose, witwa Sibanyoni yakinye saison régulière, muri DYNAMO witwa ba Kelvin Amayo bakinye saison régulière. Numva barakinye benshi baje muri saison régulière, mugabo uno mwaka ntitwaje kubabona muri saison régulière, peut-être ko tugiye kuza turabona muri playoff ntawe wiga. Ariko uno mwaka ikintu cyaje kuba gituma abantu bavuga ati peut-être match na DYNAMO rivalite ni sico kimero gikomeye cyane, sico kimero nibizo biryoshe, ngiye kugabanura niveau. Peut-être bizoza kujya muri playoff amaze kuzana abajurira abayitranje amaze kurokita. Ariko ko sanze ari match yagumanye yantuze nyine, gumana ingufu, gumana uburyo. Uravye match zose Urunani na DYNAMO bahuye muri VBA, ora ko ni match zaba zitabiriwe n'abantu benshi cyane. Kwa kundi yera abantu babura aho bicara, usanga bari hejuru, abandi bakabone ari rimwe. Nibaza ko match ya DYNAMO n'Urunani iracyari match ya DYNAMO, berekana ko rivalite iracyari rivalite. Ntibirinda gusaba ngo habe harimo abayitranje benshi, ariko bisaba iryo zina gusa, Urunani vs DYNAMO. Nibaza ko iracyari kwa kundi. Rero ku rukino rwo ku munsi wa gatandatu, yego, ku munsi wa gatanu wari wamajije ngo ubona gute ngo amashance ya hande statistique wa DYNAMO urafise amashance ku bice 60 kwijana byo gutsinda, ariko byaje kuba biba le contraire. Byaje kuba biba le contraire, kuko urabona ko umugwi w'Urunani waje ari umugwi wize neza tactically, niko novuga. Ibice nka 65 kwijana by'intsinzi y'umugwi w'Urunani ndabishira kwitwa Elvis Akizimana, yitwa GAFYISI. Kucinganya niko cinganya, ni mu entraîneur ari très intelligent, baracari jeune kandi ari très intelligent. Ari nibuka ko nigeze kumukoresha iganiro mu minsi yahera, aramya ngo jewe ubuzima bwanje ni basket gusa, ndibuka kandi ko yakambiye mbaho basket, ndaba basket ku mwanya ariko ndaba basket biraboneka nyine amashwa yiwe muri te. Ku munsi wa gatandatu urabona ko match ari umugwi wa DYNAMO utsinda Urunani. Facteur ya mbere yatumye DYNAMO itsinda Urunani yabaye novuga ngo réussite ku matira ya 3. Witwa Choma Tatonoe, Giberi ndetse na Tangeton. Ubona ko byagiye biba vice versa kuri iyi match. Ku munsi wa gatandatu urabona ko novuga ngo panier top zatsinzwe ku ruhande rwa DYNAMO zari nke cyane. Nyaza ko Richard yatsinze panier imwe ya top, nyaza ko Tangeton yatsinze panier imwe ya top, Chuma nyaza ko ari niba nimwe. Urabona ko
abo defense y'umugurunani yarashoboye kwampesha cyane efficacement no yabaye defense yarahisije yego uvuga ngo amatir tante kuri twapo yabaye make cyane ku ruhande rw'umugwa wa Dinamo ndaza ko cyari ikintu kiri yariko ona twaje ko tuvuga n'utwo gafisi urukino maze guhera Elvis avuga ati twarabonye amayerere twakoze muri match ndi serious afite ko ico kintu cy'amatwapo witwa Elvis Akizimana aje ko agikorera ko cyane gose ona ko urunani yabaye match tuvuga ngo iri facile oya ntiri facile yari match goye en plus en l'absence y'umu hockey wabo mushasha witwa Patrick Magrin atashoboye kuba kinagorukira ubona yuko n'abantu twari twiteze ko ubutanga itsinzi ku bafana ba Runani kuri equipe y'Urunani ubona atari bo batanze n'umusaruro so baje ko batanga umusaruro ko ndabona ko witwa Ngezayo Malik yari factor X y'umuguru nari gushobora kuri match batsinze Dinamo witwa Papa Malik nabo nibaza ko ni les deux meilleurs joueurs b'umuguru nani kuri match batsinze Dinamo sibo bakiye twari kuza kuvuga ngo aba bakiye nibo baje guhanga umugwadina nibo baje guca kuronsa intsinzi no mugwadina ariko baye bakiye babiri les meilleurs joueurs Papa Malik Thiam nibaza ko yakinye Romer match kuva gitangura mu muguru nani kuva gishika mu muguru nani nibaza ko yakinye match nziza cyane yashoboye kwampesha Gibe yakinye 28 minutes 0 yari defense komeye cyane kwande gwa Malik ndetse na Papa Malik ubu abafana b'Urunani barimba Malik na Papa wiwe ego ku ruhande rwa Dinamo twovuga yuko intambamye yo yabayaye intambamye yabaye yonyene kuko uno musi umugwa Dinamo neza ko ikintu ca mbere si equipe ifise abapivu bari fort si equipe ifise no mvuga ngo ari equipe yo kuyatanda kuko iza gutsinda amapaniye menshi sura hakiti hajya musi yayo baza gutsinda amapaniye menshi bari muri zone ni equipe iri très fort ku matière d'honneur surtout kuri Cuma surtout kuri Tameton rimwe na Richard no musi Richard atanga guhotova Samerford no musi ni mu joueur ari top ariko aragaruka kuri ya gwarugero twari tumuzi ko mu myaka 4 iheze 3 iheze no musi kwagi rero ico onye cyaje kuba kiresisa ku ruhande rwa Dinamo uvuga ngo Urunani rwarabampeshije amatidoro nta tidoro bashaka kugira nta rero uno musi Urunani rufise umukinyi mwiza cyane witwa Chelsea antuka yatoye amarobo menshi cyane imba nico kintu cyaje kuba gisumba umugwa Dinamo kibahiye amatidoro we ntibyakunze ko yatanga ubona yuko n'umukinyi nka Jogibert Kanarandiri Gasungu ubona yuko match nuvuga ko yoba yarabagoye cyane nico nyine ndiko ndaka ni defense y'Urunani nuvuga ngo Gibert hajya inyuma ntibamwemera ko akina ntibamwemera ko umupira guma umunota nta penalty n'umukinyi akunda gupenetra kenshi cyane ariko ku munsi wa bakina n'Urunani ntibyakunda yari defense ari très solide ku ruhande rw'Urunani yari defense ari très solide ku bakinyi b'Urunani imbere Malik Papa Malik naza ko ce sont les meilleurs joueurs bashoboye guha insinzi Urunani ku munsi wa gatandatu uvuga gute Urunani twa turaraba muri hoto kugenda yitwara urabona yuko equipe zari zayitsinze ubu nyene Urunani novuga ko ruri revanche rwazanye akaru ko gusubiriza mu ndumane ivyo byari yabonye muri VBL ale ubona yuko urarunanira hagaze neza twovuga yuko izo ntsinzi bariko bararonka muri aka kanya bariko bazihishwa niki nibaza ko inyuma yo gusinda umugwa Dinamo ku munsi wa gatandatu baje gutsinda umugwa Remesha ku munsi w'Imana 87 points kuri 70 16 points first 16 points ni equipe ya Remesha yari yabatsinze muri match kandi yari yabatsinze no vuga ngo ari victoire itari difficile cyane kuko y'amanota ashika 6 sinibuka difference ariko ngibuka ko ari amanota arenga 6 difference urabona ko ku munsi wa gatandatu kuza kwanshena match zibiri kandi zikomeye contre Remesha equipe ziri muri top 4 donc uno munsi umuguru nani utsinze match zine zikurikirana imigwi iri muri top 5 ngo baratsinze Rezipo weekend ihetse batsinda Tigers samedi dimanche kurikira batsinze Dinamo batsinze Remesha urabona ko ni forme nziza cyane ku mugwa Remesha ku muguru nani uno munsi nibaza ko factor ya mbere uno munsi iri kuyaha insizi umugwa wa Urunani ni uno mukoci wabo ariko diversify cyane list abakinyi bagira uno twatwara ku mugwa Dinamo uzorabe umugwa Dinamo ufite equipe zibiri ni effective uno munsi bajya Giberi Vishari Cuma na kina kenshi Giberi Vishari Tameto n'abakinyi usanga bakina match make hari abandi bakinyi bakina match zoroshe gusa niba bariko azikira mugabo uno munsi witwa Elvis Akizimana abakinyi abakinisha no vuga ngo nko ku munsi waje ku munsi wa Remesha yaje ko atangaza abantu akinisha umupeti twa Zadi Rubin yakinye deuxième minute 13 minutes gusa yaje kuba yandika performance do niyaza ko amaze kuba
ashira izina ryiwe mu rutonde twabonye yuko umenga n'umukinyi yaje yiserura yigaragaza cyane muri iryo match kandi ubonye ingene amwizeye akamukinisha umwanya munini yakinye iminota yose kandi kenshi hanze yakinye iminota yose even higeze yinjira muri tele kumunsi weje nibaza ko atamuntu n'umwe yigeze akinye mugaza agiye kuva yinjira ntiyase gusohoka 13 minutes elle signe 14 points en 13 minutes des robots de passe décisive urako nikazoza rero nibaza ko abakinyi bose bari impliqué kuko no munsi turavye nka match yeje match ari menshi witwa Prosper yakinye umwanya muto yakinye iminota nka 10 cyangwa 11 mugana mu kintu twatumenye yakinye umwanya munini neza ko en plus n'amaranforo bazanye witwa Thierry Sanya ni umukinyi mwiza rwose akiza wamengo araregarega ukuntu mugabo c'est tangible très fort très costaud. Okay, nibaza yuko twumvise ibyagiye biraba muri izi match hagati ya Dynamo Urunani kana Urunani na Remesha ubona yuko ari Urunani muri aka kanya gwifashe neza eka no kuri classement VBN nibaza yuko muri aka kanya ntagihindutse ari go goba rugwa mbere mujeje gukina n'umugwi wa Dynamo mwitsinze mugabo guheruka natwe match toroshe mwayitsindwa nabigejeje gute kugira ngo tugusubire wenda makoresheje barakoze cyane nyinshi mu gitangije twariteguye na phase goto amakosa twakoze muri phase twararavye urukino rumwe ku rundi twe twakinye contre Dynamo twe twakinye contre Remesha rero twarabantu dushobora gukosora niho twateguye cyane amakosa twakoze muri phase turagwa tutireka tuyakosore kugira ngo uje tugire urukino rwiza muri roto hama twadufise na plan ya match kandi natwo ko twiteguye ko twakurikije naho hari utuntu tumwe tutabuze mugabo kubona turose intsinzi turabishima muri ko mwaraba urukino rwe rwagenze rwaboroheye byagenze gute oya urukino rwa Dynamo ntigera goroha Dynamo ya Marie ikomeye ngira ngo murabizi muravye n'abantu baje baba bazi ko urukino rukomeye urumva tuza gutegura match ya Dynamo nka final naho yari match ya championnat donc sino kuko ikora urukino rwari goroshe kuko hamwe ko twarukirisha ku munota wa nyuma hama n'insinzi ko twayifuza tuzi ko dushobora kugira mieux ngabo kwimeze kose turayakiriye mbe none barabonye umuzungu sinzi ko yaje kwafasha entraînement n'ibyo ari byo umukinyi mushasha ari bishasha urunana abantu bafite umuzungu arakina Patrick Magdalene ko yitwa arakina ngabo yarababaye kwa gatatu muri entraînement ukuboko bon byashoboye gutuma adashobora kuba yotegura n'umukino wa rukine kuva ku munsi wa kane neje ngabo turazi neza yuko ariko aravugwa buhoro ku buryo inkino zikurikira ashobora kuzozikina niba yakize neza twansa yuko twamuforsa atarakina ngabo abaravye indwi heze nyene yakinye bayikora umukino mwiza kandi azodufasha cyane muri iki gice gisigaye cya championnat pro na playoff murabona none yuko nkuko mwashoboye gutwara igikombe cya playoff mwakweze mukaja no muri bare muri zigiye neza ko kuzosubira gutwara birashoboka nibyo hangiro niyo objectif dufise rero haracyari kare ngabo je nawe nayivuze sinigera ntegura ibintu biri kure hari yanyu ngabo nibyo ntegura yuko amaherezo aba ayo rero twende urukino ku rundi kandi uko tubyifuza niko na Remesha tubyifuza niko na Dynamo bishaka rero nibaza yuko twese two turwana ico kibanza ariko tukizera yuko dushobora kuhashika dushobora gutwara igikombe ni imyiteguro n'ishaka ryinshi gusa ni ku mugabane wa Buraya aho turabira hamwe ibyagiye mu gihugu c'Ubwongereza ni mu gihugu c'Ubwongereza tubona yuko ama equipe nka Manchester City eka na Arsenal zigenda zigwanira kuba muri Big Four na cyane ko ari Big Four ibatuma kuhiganirwa cya gikombe c'amatwi manini arico Champions League abantu benshi tuba twiteze ko kuraba yuko ama equipe yacu ababarizwamo kuko nibwo novuga niryo pimo ryo kuraba ama equipe agenda komakomeye mu bihugu by'iwacu niyo Big Four tugenda tubona yuko iri très serré cyane aho tubona yuko bakuva ku kibanza cya gatatu gushika ku kibanza cya gatanu ari ama equipe agenda afise amanota 66 izga kurikirwa na equipe iri mu kibanza cya gatandatu na nyine yo bifise amanota 55 wovuga 65 wovuga yuko Premier League y'umwaka iri très serré cyane biragoye kuraba kubona equipe muri agakanya izo havigenda igakina Champions League kaba karifye twobivuga yuko ari Premier League muri akakanya yuko uburyohe aribwo buri hejuru canke novuga yuko ari capacité ku ma equipe agiye atandukanye yo barasubiye hasi buribaza ko twatumenye muri Premier League mu myaka 2-3 iheze igihe kivate twatumenye kuri Premier Plus hasigaye inkino 2-3 ugasanga
Premier Place ntituramenya ngo ndaje kwitwara yego twatumenye bwo Arsenal usanga uriko rwanya ikombe na City ugasanga City iriko yarwanya ikombe na Liverpool ariko uno munsi turi muri course ya top 4 yego ya Champions League uno munsi umugwi wa Arsenal nibaza ko yamaze kwasira ivyayo kuko uno munsi FC amanota 71 nibaza ko ivyayo bisa n'ibiriko biragira novuga ko equipe ziganwa cyane kuva ko equipe ya gatatu gushika ku equipe y'umugwi wa Chelsea umugwi wa Manchester City umugwi wa Aston Villa ndetse n'umugwi wa Nottingham Forest nyine bacari ngaho hafi kuko umugwi wa Newcastle United umugwi wa Chelsea zifise amanota 66 eka na Aston Villa 66 ariko zose zifise amanota inkino 37 yego umugwi wa Manchester City ufise 65 mu kibanza cya gatandatu n'amanota n'inkino 36 kubwo bari bakinye match ya FA Cup aho ni nyuma yo gutakaza FA Cup ni nyuma yo kugira saison blanche no munsi kuri Pep Guardiola yaza ko niwo mwaka wa mbere ageze n'umwaka wa agishika 2017 ngo ageze saison blanche muri Manchester City naza ko ni ya saison nyine nta bitangaza twari twiteza ariko ubwo gusinya muri FA Cup n'ibintu bidatahuritse gusinya na Crystal Palace ariko ni ya saison nyine biradefinisa ya saison Manchester City gize angobalite saison yose avuga ati ni ibintu niko byatanguye niko biheze uno munsi bacari muri course muri top 6 top 5 dufate top 5 kuko uno munsi muri Champions League muri English Premier League ni bitanu ya mbere uno munsi ikibanza cha gatandatu uko ahantu Chelsea ifise urukino rwa nyuma izokina no mu Nottingham Forest nivuga ngo Chelsea niyo atsinda Nottingham Forest nta gitangaza kizoba kirimo Chelsea iragumana cha kibanza cyayo nivuga ngo Manchester City isigaje inkino zibiri ku munsi wejo ku munsi wa kabiri barakina no mu Bournemouth yego mu Bournemouth no mu gukomeye gose cyane imwe mu migwi ikomeye cyane ubona yuko uri mu kibanza cha 11 muri cha 11 nanye nivyo bibaye mu nkino za nyuma kuko indibuka ko yigeze ko iri muri top 6 Bournemouth kari mu nkino nka 25 n'umugwi watsinze Manchester City muri match uno munsi rero Manchester City batsinze muri FA Cup muga Premier League Bournemouth yatsinze Manchester City uno munsi muraca yibaza ku kino kwa Bournemouth no kino toroshe Pep Guardiola ko yavuga ati turafise Romain match de la saison tuzokina mu Bournemouth umugwi wa Newcastle United uno munsi ufise amanota 6 umugwi wa Aston Villa uri mu kana cya gatanu uno munsi urukino rwa nyuma zokina mu Manchester United Aston Villa eske Manchester United tuzi no munsi ni equipe iri capable guhagarika umugwi wa Aston Villa nico kibazo gihari nico kibazo biri kure mu kwezi si umuntu yo kwizera yo indi nico gituma ndikunda kubwira uno munsi Manchester City yafise amahirwe yo gushobora kuja muri zitanu za mbere kubera izi nkino zibiri umugwi wa Chelsea nawo nyene ntivyoroshe kugira gusinda Nottingham byoroshe kuko Nottingham Forest si umugwi nawo nyene woroshe no munsi kuko Chelsea hamwe yotsindwa na Nottingham Forest Manchester City gatsi ikaronka amanota 4 muri atandatu isigaje n'imiburiburi Manchester City irakeneye amanota 4 kugira ishobore kuduga ije muri top 4 tugarutse gato ni Manchester City tubona yuko umwaka ari Manchester City yasubiye hasi cyane yuko no muri novuga mu gice cya kabiri cya champion cya Premier League yo yarashoboye gukora ama recruitment twovuga yuko yo yaraje yisunga Pep Guardiola kugira adushoboye kuduza niveau niki gituma Manchester City ari equipe tubona yasubiye hasi muri aka kanya tubona ko abakinyi bamwe nka Kevin De Bruyne yari yagarutse n'abandi bagiye batandukanye Haaland wenyine ni we mu kibanza cy'imbere yoba tuvuga yuko ari mu mvura yego unaza ko Manchester City ni na facteur menshi yatumye iyi saison yabo isubira yego icyambere na mbere twirukanye ko ni equipe imaze imyaka ishika kuri 6-8 iri kuyadomina English Premier League yego gutwara ibikombe bine mu myaka bine bikurikirana mu myaka indwi mu myaka ndwi kandi gatwara ibikombe bitanu bya Premier League ubona ko ni domination iri ku rugero rwo hejuru muri English Premier League rero gushobora kubona si ibintu tumenyere muri Premier League umuguza kudomina imyaka 6 imyaka ikurikirana uvuga yuko ari twovuga yuko ari akaruhu k'abakinyi ni icyo physiquement tactiquement nyine ireva kuko ni Pep Guardiola system ya indi nyene araza araje utamu utuntu mugabo haje n'abakoresha nanye navuga ati no musenyezi kuko ndibuka witwa Oliver Glasner no mumenyereza mu gwa Crystal Palace yaje ko avuga muri conference de presse après match but urukino dore gusina Man City gukina na Man City muri Premier League match retour Man City yasinze 5-2 ati nari nabwiye Pep Guardiola ati ni waza gukinisha ino system muri final nzoba nayimenye kandi ntegezo gutsinda niba byivugiye Oliver Glasner bivuga ngo bajya amenyereza nanye bavuga ati uno Manchester City
iri kuri domine imyaka 8 avec umu entraîneur umwe avec presque abakinyi babandi nyene haragera igihe bikaza guhinduka tuvuga yuko ari ideology ya Pep Guardiola muri aka kanya yashaje ntitwovuga ko yashaje yego Pep Guardiola n'umugeni yego so kuvuga ngo ni kubera umuntu amukura cyangwa ngira Pep Guardiola n'umugeni twavuga yuko ari kwemprova sa tactique muri aka kanya biriko birasubira hasi biriko birasubira ariko n'umuntu barakeneye akaruhuko twimukanye imigwi yose no musaya Madrid yaradomye Champions League iratwara imyaka ingahe iragira ariko rutari kwatwara ama Champions League ariko haragera umwaka umugwi ugasubira hasi bikaba FC Barcelona yaradomye 2015 2010 ubwo haragera igihe irasubira hasi Bayern Munich nuko nyine imigwi yose nuko nyine rero uno musi Pep Guardiola kubona ino sezo muri Manchester Chance Jesse shigikira ko bo baravuga ngo ntibamwirukane ntibagiri byiza twomujya muri sezo ikurikira yego tukavuga ati turabe Pep Guardiola wose Manchester City agomba ishikane yeske azoshobora kwihoriva muri ntuze uno musi bafise indi facteur bafise abakinyi babandi nyene muri Premier League bafise de 31 bakinye Premier League batweje bikombe Bernardo Silva, Jack Grealish, Kevin De Bruyne benshi muri umwaka bashobora no gusohoka benshi bashobora gusohoka yego uno musi mu directeur sportif directeur ni mushasha naza ko hagomba habe menage umugwa wa Manchester City ari byo bizoza kutuvuga ati reka dupime Manchester City mu mwaka ukurikira dufate amezi 4 5 ya mbere 6 ya mbere naza ko umugwa wa Manchester City bizokunda kugaruka kandi na Champions League amahirwe ni menshi gukina Champions League mu mwaka uza amahirwe 80-90% kwijana yo kuja muri top 5 okay we muri top 5 urashaka ama equipe ngahe urakura monde Team top 5 ndashaka umugwa wa Liverpool irimo Arsenal irimo inzozi ibiri za mbere ndashaka umugwa wa Manchester City mu cya gatatu umugwa ni Newcastle United n'umugwi wa Aston Villa Chelsea kubgawe nta mahirwe ifise yo kubandanya Chelsea nibaza ko biragoye cyane kubona ishobora gutsinda uno mugwa wa Nottingham Forest kuri kilo Rwanda ariko ni Chelsea tubona yuko imaze imyaka 2 ikora ama recruitment y'amafaranga menshi nibige recruitment kuri amafaranga menshi ntibisigo Premier League sigana gyoroshe sigana gyoroshe Premier League sigana uza ko kwita bakinyi 8 n'imigwi myinshi urokwita bakinyi 8 9 10 birabafata umwanya kugira ngo baze kuba babaye ikipe kandi babarokwita bakuyana batandukanye barakora muri Bundesliga muri n'abantu shira hamwe kuko urashaka gusanga umunsi muri effective ya Chelsea abakinyi 35 rokwita bakinyi 10 bashasha n'abantu za gushira hamwe kugira ngo umwanya wabo ubashira hamwe nyine bagire bava institution iri sude iri hamwe na hamwe kugira Premier League sigikombe cyo gupfa kuza yororo kumuzi ni ku mugabane wa Buraya ubona yuko ari mu mpera za champions zigiye zitandukanye ku mugabane wa Buraya muri Bundesliga bisa n'ibyarangiye muri La Liga naho nyine basigaje urukino rumwe muri Premier League naho nyine bikaba bisa nuko eka ku ma champion agiye atandukanye nihiganirwa bariko baragira rya Soulier d'Or ku mukinyi yo baratsinze ibitsindo byinshi ni abakinyi babiri bariko baribonekeza imbere y'abandi ni umukinyi akina muri Real Madrid Kylian Mbappe n'umukinyi akina muri Sporting Portugal we yitwa ko ari no mu kibanza ca mbere yitwa Victor Gyokeres urabona Soulier d'Or muri aka kanya ni Victor Gyokeres kuvuga yuko yashoboye gutsinda ibitsindo byinshi ageze kuri 39 ariko kubera ko caution baha championnat uvuga yuko yobasa n'usumvye igitsindo kimwe Kylian Mbappe ari ku bitsindo 29 muri aka kanya muri La Liga kubwa caution iri hejuru uravuga yuko Kylian Mbappe muri aka kanya arashobora gutwara i Soulier d'Or canke n'ibintu bikiri kure cyane uravye na Victor Gyokeres naza ko birakunda kuko Real Madrid yasigaje urukino rumwe cyambere na mbere kwanza ni hari ukuntu ngo afise ibitsindo 39 witwa Victor Gyokeres muguba mu Sporting Portugal utwa Kylian Mbappe afise ibitsindo 29 muri La Liga Santander ngo hariho amahiganwa atanu akomeye ku mugabane wa Buraya Premier League La Liga Santander Bundesliga Serie A ndetse na Ligue 1 ngo igitsindo kimwe cyose gifise coefficient y'amanota abiri ngo mu under the top 5 ajaba Pays-Bas Eredivisie zo muri Portugal hariya Liga Portugal ni izonye coefficient igitsindo kimwe gifise coefficient y'inota 1.5 ngo uno munsi Kylian Mbappe afise amanota 59 witwa 58 yego witwa Victor Gyokeres afise 59 58 yego uno munsi Kylian Mbappe arose igitsindo kimwe azuba yongeye ko amanota 2 yego ni yaronka igitsindo kimwe kuko witwa Gyokeres wewe yaramaze guheza saison yiwe muri Portugal uno munsi kintu acha yibaza ni cyane but eske Mbappe hamwe yoza kuba twara ino Soulier d'Or basi no gatwitwa kuko no musinyaza ko Pichichi muri Bundesliga bamwe muri La Liga Santander
eske abona musasonga ibitsindo bine witwa Robert Lewandowski ari ku bitsindo 25 Noms ni kazi officiel ko ashobora kuba yatwaye ino Pichichi mu gihugu cya Espagne muri Liga Santander. Eske umuntu twavuga ko Kylian Mbappé aje kugira saison nziza muri saison yo ya mbere ya Madrid. Novuga ko nubwo ari saison blanche kuri Real Madrid novuga yuko umukinyi Kylian Mbappé novuga ko umusaruro bari bamwiteze ko buhoro yatanze kubera avant centre ukena mu avant centre novuga ko ari ryambere barabikinyi muri Real Madrid kandi atari na poste yiwe isanzwe tumuzi ko cyane novuga yuko muri aka kayo novuga ko ari saison yabaye réussi kuri Kylian Mbappé navuga yuko n'imvune ya Lewandowski yo yamugiriye amahirwe cyane gose eko ni reka tugende turaba ku munsi wa bazokina urukino rwa mu ndwi muri Real Madrid ashaka gutsinda igitsindo kibona ibintu byoroshye gutsinda igitsindo kimwe kuri Kylian Mbappé ashaka kwanga penalty naza ko twari ko tubona kera muri MCN Messi ariko arahigira igitsindo soheza kugira ngo ashobore kuja imbere ya Cristiano Ronaldo kuri Casino y'ababiteri muri La Liga Santander n'utashaka kubona Real Madrid nawe ko abikorera witwa Kylian Mbappé kugira ngo ashobore kuronka ico gitsindo kimwe ariko byoba ibintu baza ko biheruka kera yaho Surendo itwagwa n'umukinnyi akina ande top 5 y'amahiga batana ko makomeye uwo munsi nibaza ko nakubganje ikamahirwe aje kwitwa Vitor Gyökeres ashobora gutwara igikombe nawe avuga ati ni umuntu yagize saison nziza cyane gose kuva mu mwaka muri Sporting Portugal yakiye haba muri championnat haba muri UEFA Champions League haba muri equipe nationale we ya Sweden abana ko n'umukinnyi yagize umwaka mwiza muri rusange w'inkino naza ko akugashimira nyene yagakwiye reka turangirize ngaha anye reka tubona bashimire na mwebwe mwariko muradukurikirana tukadushimire na Loris Nongozi twariko turabashikirizanya ikiganiro reka nayo ndagushimire ne Darnell reka nshimire namwe bakunzi ba Rock Media bakunzi biganiro cha Sport tubaha isango ku munsi wa gatanu naho utaha